wowe unaryamye nta buzima wo kontrola, naho woba wicaye mu biro. Hariho benshi bari bicaye mu biro inzu zigasenyuka bahari. Hariho benshi baryamye bahema bakanka ko bihema, bakirota urumva mu kanya gato byatamanganye. Turabahaye kaze mwebwe mwese abakunzi b'ikiganiro gusenga guhindura ibintu. Jewe ndakibakishikiriza nkaba nitwa Pastor Nduwimana Joseph. Namashimwe cyane ku Imana idushikanye kuyu mwanya. Reka ndagusabe ugerageze ukibona iyi video, ugerageze uyirungikire umwe basi canke babiri canke barenga, kugira ngo turushirize gusangira ijambo ry'Imana. Uzobukoze igikorwa cyiza Imana izokiguhembera. Rero reka dusome ijambo ry'Imana, dusoma hariya muri Yakobo igice cyawo tugiye gusoma ni cya 4 n'umurongo waho wa 14, aho tugiye gusangira amajambo atari manini cyane. Ku murongo wa 14 haravuga ngo ariko mutazi ibizobejo. Imana idufashe. Ubugingo bwanyu ni nk'iki? Ni iki kibazo kigoye cyane Yakobo akoreshejwe na mpwemu yera yabajije abantu abari bo bose. Kutazi ibizobejo, ubugingo bwawe mbega bumeze gute? Nawe ukibona iyi video nagomba ndagusabe wibaze. Rimwe na rimwe shetani arahenda abantu mu rwego rukomeye, akababwira yuko bazohoraho ibihe byose. Igituma abantu bakora ibyaha ataco binona atanico bibaza, mbere rimwe na rimwe bakibesha, bakabona umenga n'abakozi b'Imana, bakabona umenga baremerwa n'Imana, barakundana n'Imana, mbere na rimwe ugasanga baravuga yuko bazi Imana, mbere banayivuga. Ariko Bibiliya yo yambariye ngo umuntu wese avuga ko azi Imana ave mu bigabitanyo akora ivy'Imana igomba. Kuko kuvuga Imana ni kimwe, kuvuga kuyizi kandi Imana ari nyembabazi nivyo ni kimwe. Ariko wari ukwiye kumenya yuko Imana ari nziza, ari nyembabazi, mugabo cyane cyane ukubaha ubugombe bwayo canke amategeko yayo, canke ugashira mu ngiro ivy'Imana igomba. Rero shetani arahenda abantu akabereka yuko umenga baracari ibihe byose. Mbere rimwe na rimwe nta muntu nibaza yuko yibaza yuko mwijoro ashobora gupfa canke ejo ashobora gupfa. Iyo abantu bibaza ivyo biba bibatera kubaha Imana ku rugero rukomeye cyane. Uravye ingene umuntu afata urugendo, bamwe bagasambanira mu ndege, abandi bagasambanira mu miduga, abandi bagasambanira mu bwato, abandi bagasambanira mu mahoteli bariko barabandanya bafata urugendo. Sindabizi ushobora gusambana mu buryo bufatika cyangwa ugasambana no mu mutima. Ni byinshi cyane wokorera aho hantu mu kibanza urimo. Ukaba uri mu kibanza ushobora gupfa mu mwanya wari wo wose, ubuzima bwawe utakibukontorora, bukontororwa n'ikindi kintu, kumbure bukontororwa n'imeri, kumbure bukontororwa n'ubwato uri mu kiyaga, kumbure bukontororwa n'indege. Umwanya wari wo wose byonanirana ko bishobora kugenda nk'uko ubyibaza. Uri mu modoka, ubuzima bwawe n'ubukontorora. Rimwe na rimwe uri mu modoka ntushobora gukontorora ubuzima. Mbere tureke n'ivyo, naho wowe unaryamye nta buzima wo kontrola, naho woba wicaye mu biro. Hariho benshi bari bicaye mu biro inzu zigasenyuka bahari. Hariho benshi baryamye bahema bakanka ko bihema, bakirota urumva mu kanya gato byatamanganye. Ntushobora gukontorora impemu zawe, ntushobora gukontorora ubuzima bwawe. Nagomba ndakubwira mwene data, kubwico iyo abantu bibazejo canke mwijoro canke mwisayiza kuzi bizokuba botinya Imana. Kubw'ivyo rero shetani yaradusutse ku ruhumyi aguma twibagiza ivyejo. Ariko weho ndakwibukije, ibuka mwene data, nuru uzohora hano kwisi. Papa wawe ari hehe ko wari umufise? Sogokuru wawe ari he ko wamuhorana? Umuryango wawe abamwiganye, madamu wawe abamwabana, abakunzi bawe mwagendana bari hehe? Ntabagihari kandi bari bameze nk'uko nawe, bari bameze nk'uko nanje. Ni wibaze ejo hawe mukundwa, bigutere guca bugufi, bigutere guhinduka, bigutere gufata ingingo, bigutere kumenya yuko ubuzima bwawe buri mu biganza by'Imana. Haleluya. Ikindi mukundwa, nagomba ndakwibutsa ijambo ry'Imana ry'umutunzi ngo yari atunze amerewe neza, aguwe neza, ataco yinona, yararondera ubuzima bwa hano mwisi bufatika bufise, ari aho hantu aguwe neza ataco yibaza. Bibiliya irambarira ngo mw'iryo joro nyene wewe ataco yibaza, ngo bariko baramugirira inama yuko umubiri wiwe uzova mwisi, yuko wewe ataza kurara. Kandi niko vyagenze. Yarahitikiranije umwanya muremure yawusize mu kurondera isi, ntiyigera arondera ivy'ijuru, ntiyarondera
ubuzima nawe birashoboka. Imana idufashe. Sindakwipfuriza ibyo, nagomba nkubwire ngo wogwara ugakira nivyo, wohushwa mu mitego kanaka ugakira, ariko si yose uzoyihusha. hariho umunsi umwe uzoshika, uzosimbuka 3, 6, 8, 10, 20, ariko hari umunsi wawe ntarengwa. Yesu adufashe cyane. Ibaze neza, ndiko ndavuga ubutumwa atari ubwo kugutera ubwoba, ndiko ndavuga ubutumwa nk'uko abandi babyibaza ngo n'ubwitora bwoba. Oya, nagomba wibaze tureke imyorosho, ahubwo duhagarara mu ijambo ry'Imana. Mbega ijambo ry'Imana rivuga iki? Rirakubaza ngo ubugingo bwawe bumeze gute?